Imana yacu nishimwe cyane, ndabaramukije amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese, murakaza neza kuri My Family niyo nkuru TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Yesu nakomeze kubahezagira. Nongeye kugirirwa ubuntu na Yesu bwo kongera guca hano kuri My Family niyo nkuru TV. Ndahambahaye ikaze mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Dukomeze dushimire abariko baradushigikira mu buryo bwo kuduterera ivyiyumviro muri commentaire, canke kubariko baradushigikira mu gukanda like na s'abonner canke subscribe. Imana nibahezagire. Rero tubashimire cyane. Hanyuma uyu mugoroba nongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Nje ngo tuganire ku majambo y'Imana iminota mike cyane, cendangiza. Ariko nje kuvuga ku bintu bishika bibiri canke bitatu ngize imisi mbona ku bantu, cane cane ndavuga cane nkuko nabivuze, ndisunga ijambo ry'Imana ariko nisunge no kububaha Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera iki rero uyu munsi wa none tubona umengo gukizwa nta gaciro bigifise? Ica kabiri, kubera iki n'abakijije uyu munsi bariko babitesha agaciro nk'aho umengo ntaco bimaze? Ica gatatu, kuri wewe wakijijwe ukaba ubona abakijijwe bariko babitesha agaciro ukamengo ntaco bimaze, ubifata gute canke uvyakira gute? Ubifata gute canke uvyakira gute? Mbega ukora iki? Imana ishimwe. Sinja kuri y'amajambo ngize imisi soma, n'ubundi ndaza kwisomera ariya majambo nyene, niyo nkomeza guhagararako. Imana ishimwe cane. Ariya majambo y'Imana aboneka muri kino gitabo ca Nehemiya, ni muri kiriya gice nyene ca kabiri kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. N'amajambo Nehemiya yabwiye abo bari kumwe nabo ngo bashire ko bubake, abaremesha ngo bubake, ngo nubwo hari bibateye ubwoba, nubwo hari bitagenda neza. Nehemiya arababwira ngo uko vyogenda kose turagomba gushirako tukagira gute? Tukubaka. Turagomba gushirako tukubaka, nubwo bigoye, nubwo bitoroshe, ariko turagomba kugira gute? Kubaka. Imana ishimwe. Mwene data, inshuti yanje w'umusaraba, reka mbanze some ijambo ry'Imana, ndagarutse mu kanya gatoya. Ariko hari umugabo nkunze kumva cane cane, akunda gucisha ibiganiro vyiwe kuri Facebook na YouTube. Birashoboka ko bihari kose, sindagira recherche ngo ndabe ko hari ivyo acishako. Mugabo nkunze kumwumva ari kuri Facebook. Ni Umurundi ari muri Amerika, yitwa Moses Kimamanda. Uyu mugabo yariko aravuga ibintu vy'abakizwa. Hari igihe rimwe ndavyumva nanje nkamutahura, nkavuga ngo vy'ukuri vyose biva kuri twe, biva kuri ba bandi Yesu yari yaragiriye neza, ariko barangiza ivya Yesu bakabitesha agaciro, bakabona nkaho umengo ntaco bimaze. Kubera iki? Mwibuke uriya mugabo yitwa Moses Kimamanda, kubatamuzi, ni umugabo yagendanye n'uwundi mugabo yitwa Kristo, bose arabavuga butumwa, barazinanye. Mugabo wumvise uyu munsi amajambo amuvuga ko kumva nayavuga ku bandi, witegereza ibiriko birabera muri iyi si, ukitegereza bitwa ngo n'abakozi b'Imana, ivyo bariko barakorera abantu, bariko barakorera ikiremwa c'Imana, wavyitegereza ukavuga ngo mu vy'ukuri ivyo uyu mugabo avuga hamwe na hamwe arafise rezo. Ariko reka ndaje ndakubwira impamvu abivuga. Niyihe mpamvu rero uyu mugabo ariko aravuga ibi bintu? Abantu benshi nubwo abivuga ntibarasobanukirwa icihishe inyuma yari amajambo avuga ku bantu bitwa abakozi b'Imana canke bitwa abaprofete. Icihishe inyuma harimo umugambi wa Satani abantu tutarasobanukirwa. Uti
ico kintu kimeze gute? Reka mbanze soma ijambo ry'Imana. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo Nehemiya aremesha abantu ngo bubake. Maze ndababarira nti, mbega ntimubona aho twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka? N'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Imana ishimwe. 18 havuga ngo ndaheza mbiganira ingeri ikiganza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi. Wumve neza, tugire gute? Tuve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako barubaka ico gikorwa ciza. Bariyungunganya bashirako barubaka igikorwa ciza. Mugu uyu munsi abo tubona ntibariko barubaka, ahubwo bariko barasambura. Ariko wewe uvyumva ni igiki ugomba gukora kugira ngo ico gikorwa ciza ntigitatane, ico gikorwa ciza dusubire tugisane. Imana idufashe. Amen. Kugira ngo dusubire twubake urwo ruzitiro, ku murongo wa 20 haravuga ngo nanje ndabishura ntimana, pardon, ku murongo wa 19 havuga ngo ariko Sanibalati na umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengegwe bati ivyo mukora n'ibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura ntimana yo mwijuru nizotuma bigira gute? Bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako twagira gute? Tukubaka. Imana ishimwe. Ariko mweho nta mugabane, nta n'ububasha, nta n'icibuzo mugize gute? Mufise hehe? Yerusalemu. Aleluya. Imana ishimwe. Ikibazo rero dufise uyu munsi cihishe inyuma y'ibi bintu twumva canke tubona mu mashengero agiye atandukanye. Uyu munsi dufise abantu benshi binjiye mu rushengero muga bakananirwa kwinjira muri Kristo Yesu. Aleluya. Dufise abantu binjiye mu rushengero ariko bikabananira kwinjira muri Kristo Yesu. Dufise abantu bitwa abakozi ba Yesu Kristo, bitwa abakozi b'Imana, mugabo ahubwo bakigira abakozi b'Imana, mugo muri bindane muri bo ari abakozi ba Satani. Nico kibazo dufise uyu munsi. Abantu benshi bakababona ngo n'abaprofete, ngo nabaki, kandi ari abakozi ba Satani. Mbega bantu b'Imana, uriya mugabo yitwa Moses Kimamanda biriya avuga ku mashengero, mwibaza ko atabizi? Mwibaza ko atazi iyo biva niyo bija? Bijya kunda kwerekana, mwibaza ko ega yarabiciyemo, yarabigerageje nawe, ariko abona ntibirya. Mugabo uyu munsi turaho turasinziriye, ntaco turiko turakora. Enda abantu b'Imana duhaguruke, twambare inkomezi, dusengere ishengero. Ariko mwene data, ureke kwinjira muri zanzu zubakwa n'abana b'abantu, wemere winjire no muri Kristo Yesu, niho ibintu bizagenda neza. Imana dufashe. Imana ishimwe. Abantu twinjiye mu rushengero ariko muri Kristo Yesu ntitwinjira. Ndaje mu kanya ndakubwire icihishe inyuma y'ivy'umugabo yitwa Moses ariko aravuga ku mashengero. Ndakwereke impamvu abivuga n'ikibituma n'icihishe inyuma. Mu gice ca kabiri, Yesu abahezagire. Shalom.